guhumuriza, kumvisha abantu no kwigisha CRN ingeri ya rugamba. Kubogora igihugu, guhabuza iteka ry'umurundi. Ubwa mbere, ihangiro ryacu ni iryo kubaka Uburundi bw'abarundi bafatanye mu nda, butekanye, butera imbere, bwiganjemwo intwaro rusangi mu nzego zose z'igihugu, bushira imbere umunyagihugu n'inyungu z'igihugu, kugira Uburundi bwacu bube igihugu c'abanyagihugu bose mu bumwe bwabo, atawukumira uwundi, maze igihugu cacu gisubire kuronka izina mu makungu, cigenga kandi gitunganiriza bose. Ubwa kabiri, ivyiyumviro ngenderwako vyacu ni ivyo kubogora igihugu. Ivyo vyiyumviro vyubakiye ku nkingi zitanu nkuru zikurikira. Inkingi ya mbere ni iyo gusubiza agateka zina murundi wese asubire kwitwa umurundi, twisunze imbono n'inyigisho z'incungu y'Uburundi, umuganwa Rudoviko Rwagasore. Inkingi ya kabiri ni ugusubiza igihugu ku murongo wo kubahiriza ibwirizwa nshingiro n'intwaro rusangi. Inkingi ya gatatu ni ugushiraho imigambi ibereye yo kunagura ubutunzi bw'igihugu n'iterambere rusangi ku barundi bose. Inkingi ya kane ni ukugiranira imigenderanire n'ibindi bihugu mu by'ubutunzi, maze umwe wese akagira inyungu n'akarusho akuramwo, partenariat gagnant-gagnant. Inkingi ya gatanu ni iyo gushiraho intwaro mfatakibanza kugira dusanasane ivyasambuwe n'intwaro y'umukazo n'amacakubiri ihari uyu munsi. Ubwa gatatu, intumbero nyamukuru, hindura. Umurongo wa mbere, kurandurana n'imizi umugera w'amacakubiri, ivyiyumviro n'ibikorwa vy'ikumirana n'ivy'ihonyabwoko, tukitwa abanyagihugu b'abarundi buzuye. Umurongo wa kabiri, kubaka igihugu kigengwa n'amategeko, kirangwamwo intwaro rusangi, cubakiye ku nzego zihuriyemwo bose, cubahiriza ibwirizwa shingiro bwemewe na bose. Umurongo wa gatatu, gushiraho ubutungane kuri bose bufatiye ku kuri no gusubiza hamwe kw'abarundi, bwigenga, butategekwa na leta kandi bwegereye abanyagihugu. Umurongo wa kane, gucungera umutekano kuri bose hakoreshejwe inzego z'umutekano ataho zegamiye mu vya politike, zubahiriza abanyagihugu bose atakuvangura kandi zisunga ibwirizwa shingiro. Umurongo wa gatanu, gusubiramwo byimbitse ingene indero itunganijwe mu bisata byose kugira dushike ku ntambwe yo guhindura ubumenyi ku buryo bugira ishingiro ku muco kama w'ubuntu. Umurongo wa gatandatu, gusubiramwo vyimbitse itunganywa ry'igisata c'ubutunzi n'iterambere ku buryo ubutunzi bw'igihugu bugirira akamaro umurundi wese, kugwanya ubukene, ibiturire, itunganywa nabi ry'akazi n'ibikoresho rusange vy'igihugu. Umurongo w'indwi, kurandurana n'imizi ibituma abarundi bahunga igihugu cabo canke bateshwa izabo no gutahukana impunzi zose. Umurongo w'umunani, gusubiza agateka imico kama, imigenzo n'akaranga by'abasokuru no kwandika kahise kukuri ku Burundi n'abarundi. Umurongo w'icenda, gusubiza agateka ishusho y'igihugu c'u Burundi mu makungu, mu kuganira n'abanyepolitike n'abagwizatunga, tugashingira ku mwumvikano utuma twese tubyungukiramwo. Umurongo w'icumi ari wo wa nyuma, kwifatanya n'ibindi bihugu vya Afrika mu mugambi wo gukorera hamwe, kwigenga mu by'ubutunzi
no kugarukira imico n'imigenzo yamye iranga abanyafurika. Tuvire hasi rimwe kuko igihugu cyacu kiri ku manga. Dufatanye mu nda igihugu cyacu cyiza twarazwe na basokuru kizosubirana iteka n'itekane, gisubire gushinga icumu mu mashinga. Kubogora igihugu cyacu nuno munsi, ejo ni kera. Ni harambe urunani rwo kubogora Uburundi, CRN Ingeri ya Rugamba. Ubuntu, Uburundi, Imana.